Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana nashishikara gushibamira imitima yanyu. Turabahaye kaze mu kiganiro igitondo gishasha cy'uyu munsi mukamuteramanye na jewe mwene Sumani Rambo na Jamye sanzwe ndabategurira kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza. Mu kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi dusangira amajambo y'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma mu gice c'18 dusome duhere ku murongo w'9 tugeze ku murongo w'14 havuga ngo uyu mugani nawo awucira abeyizigira ubwabo ko bagororotse bagakengera abandi bose. Ati abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo uwundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati Mana ndagushimye yuko ntameze nk'abandi bose, abanyazi canke abagabitanya canke abasambanyi canke abameze nk'urya mutoza kori. Mu minsi ndwi yose nisonzesha kabiri, ntanga ikigira 10 c'ivyo ndonka byose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mw'ijuru, ariko arishishitira ati Mana ngirira ikigongwe ndi umunyabyaha. Ku murongo wa nyuma ari w'14 havuga ngo ndababwire uwo muntu yamanutse aja iwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo ngomba ko dusangira, ngomba ko tuvugana ku ijambo rivuga ngo ubwibone mu bakizwa. Aha dusomye inkuru y'umufarisayo n'umutoza kori, aho Yesu yariko acira umugani iri shengero bari kumwe ngo agombye kubabwira ibijanye ngo n'abizigira ubwabo ngo bakimvira ko babagororotse gusumbya abandi. Hanyuma rero tubonyemo abantu babiri Yesu yavuze muri uno mugani. Hanyuma tubonye umufarisayo, tubona kandi n'umutoza kori. Umufarisayo cyangwa se abafarisayo ni abayuda bashira imbere kubahiriza ibyagezwe n'amabwirizwa ya Mose, kandi bobo baremera abamarayika, baremera yuko abamarayika babaho, baremera kandi yuko hazobaho n'izuka ry'abapfuye, mu gihe kandi abagenzi babo b'abasadukayo bobo batemera yuko abamarayika babaho kandi ntibemere nuko izuka ribaho. Abafarisayo, ijambo umufarisayo naryo riva mu ijambo ry'ikilatini rivuga ngo farisayusi, mu gifaransa bavuga ngo ni pharisien, risobanurwa ngo quelqu'un qui est séparé, umuntu atandukanye, umuntu yitandukanije n'abandi, umuntu atandukanye n'abandi. Aha rero twabonye uyu mufarisayo aje gusenga, mu majambo yavuze ngo simeze nk'abandi bose. Niyo nsiguro y'iri jambo umufarisayo. Umufarisayo ni umuntu atandukanye n'abandi bose. Bari batandukanye n'abandi bose ufatiye kuri kuno gushira imbere kubahiriza guharanira agateka k'amabwirizwa n'ibyagezwe bya Mose, bakagerageza kubishira mu ngiro kandi mu mbere bakanabyerekana. Aho wasanga mbere ngo no mu gusenga uku kwisonzesha, aya masengesho yo kwisonzesha bagira ngo baje mu mayira abiri bagasenga bakubitagura amanwa, berekana yuko bari mu masengesho yo kwisonzesha, bagerageza kwerekana ukugororoka babicishije mu kumva no mu kubahiriza ibyagezwe, bakagomba kubyerekana inyuma ngo bose babibone. Umutoza kori nawe yari umuntu
yahawe uburenganzira bwo gutoza ikori ku ngoma y'abaroma, kandi ubwo burenganzira bwo gutoza ikori ku ngoma y'abaroma ntibwatangirwa ubuntu. Umuntu wese kugira ngo nk'ubwo burenganzira bibonekana yuko yabugura, yatanga amahera, yarasorora cyangwa se yatanga ikiguzi, haba bakamuha ubwo burenganzira bwo gutoza ikori ku ngoma y'abaroma. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero umufarizayo ngo arikora agenda gusenga Imana, hanyuma n'umutoza kori nawe nyene arikora agenda gusenga Imana. Umutoza kori ngo acarahagarara ageze mu rusengero imbere y'Imana, ngo arahagarara nyine aragororoka neza. Abandi nabo ngo guhagarara ngo mu mvugo ititura ngo nukumigazwa, nukuvuga arahagarara nkaho umengo wewe Imana baramenyeranye, Imana barazinanye, Imana umengo n'umugenzi wiwe, nkaho umengo aje kwitsindanishiriza kubwo gushira mu ngiro ibyagezwe n'amabwirizwa bya Mose. Ngo acarahagarara, ni ukuvuga ngo ntiyicishije no kwicisha bugufi, yarahagaze, hanyuma ngo atangura kudonda imbere y'Imana ukugororoka kwiwe, atangura kugira ubwibone mu mutima. Kugira ubwibone cyangwa se kuba umuntu yibona, ni ukuvuga umuntu yibona afatira ku bintu byiza biri mu byo akora, mu bintu byiza bimuranga, amakarite. Hanyuma rero mu by'ukuri kuba afite icyo asumbiza abandi cyangwa afite ibintu byiza bimugaragara ko icyo nticyari ikibazo, kuko abantu bose ntibasa, ntibangana, ntibakora bimwe, ntibagororoka kumwe, ntibakora ibyiza ku rugero rumwe. Mugabo umuntu w'ubwibone icyo akora bijya byiza yarobanuye muri bijya byose bimuranga, bimwerekana, bimugaragara ko, bimuboneka ko, acahindukira agaca agomba kubyishimikiza mu gukengera abandi, mu kumwegura abandi, mu gucira imanza abandi. Niko umuntu yibona amera. Umuntu w'ubwibone afata bijya ibintu byiza by'amakarite gusa, nta madefu ashiramwo, afata ibintu byiza gusa akaba ari byo yerekana, hanyuma kandi agaca byisunga mu gucira imanza abandi, mu kubanegura, mu kubagaya, mu kwerekana ko bobo atabyabo, ataco bamaze, ni ukuvuga akabacisha mw'ijisho. Hanyuma rero araza yavuze amajambo ashaka kuri 6. Uyu mufarisayo yitwa ko agororotse, kuko ngo abafarisayo wari umugwi w'abayuda babonekanamwe abanyabwenge b'ibyanditswe, abantu b'abanyabwenge baserangura ibyanditswe n'ibyagezwe bya Mose. Ngo ataravuga rero, ahera kuri rya jambo nyene risigura umufarisayo, avuga ngo ndagushimye Mana ngo yuko jewe ngo ntameze nk'abandi bose, ndagushimye Mana ko jewe ndi umufarisayo, jewe ndi ikindi kintu, jewe ntandukanye n'abanaka, jewe ntandukanye n'abandi bose. Ni ukuvuga ingene meze, ndabigushimiye Mana. Aho gutahura neza ko abaje kurondera Imana, abazi imbere y'Imana ari abantu babisaba ko bicisha bugufi, bakarondera Imana n'umutima uciye bugufi, hanyuma kugira ngo Imana ibone kubatsindanishiriza, wewe ngo acaza kudondagura iby'Imana, ibyo ngo agororotse mu bibari byaza kudondagurira Imana. Kandi uravye nta n'ikindi kintu na kimwe yasabye, ngo yadondaguye ibyerekana yuko agororotse, ibyerekana ko atandukanye n'abandi. Icambere ntiyaraje kuyisaba, icya kabiri ntiyaraje kuyiramya cyangwa se kuyihimbaza cyangwa se kuyitazira gusa, umengo yaraje kwihaye imbere y'Imana, umengo yaraje kudondagura ibyiza bimugaragara ko. Imana yacu nidutabara. Aravuga rero amajambo 6, aravuga ngo ndagushimye Mana ko ntameze nk'abandi bose. Aravuga kandi ngo arashimye Imana ngo yuko ngo atagabitanya. Icambere ngo ntameze nk'abandi bose, icya kabiri ngo ntagabitanya, icya gatatu ngo ntasambana, icya kane ngo atanga ikigira 10 mu byiwe byose, no kuvuga ikigira 10 gikwiye mu byo aronka byose, kandi ngo ikigira 5 ngo arisonzesha mu kabiri mu ndwi. Ikigira 6 yavuzemwo yuko ngo
ngo atari umunyazi atari umusuma, atavuga ngo simeze ngo nkujya mutoza kori, Imana yacu nidutabare. Ariko umutoza kori nawe ngo aje gusenga, wewe yatandukaniye n'umufarisayo. Tubonamo ibintu bibiri bije bimuzanye, ni ukuvuga ngo yahagaze kure ntiyubahutse no kwegeraho Imana iri. Ni ukuvuga kuri ya rutare hari imbere mu rusengero, ngo ntiyubahutse no kwegeraho Imana iri, ngo hanyuma kandi ngo ntiyanahirahiriye ngo yunamure n'amaso ngo yarabishe mu ijuru y'Imana iba. Hanyuma ngo ico yaciye akora ngo yaciye yishishitira, ni ukuvuga yaciye yisiba, arinegura, arigaya, ni ukuvuga arigwiza n'ubusa ko ataca amaze, yihindura ubusa, yihindura umuntu ataca amaze, yihindura igipfu, yemera ko ari umutsindwa imbere y'Imana. Hanyuma ngo asaba ikigongwe. Imana yacu nihimbazwe. Yasabye ikigongwe kandi yemera yuko ari umunyabyaha, Imana yacu iragahimbazwa. Hanyuma rero umutoza kori ngo Imana imuraje ikiraba ingana ngo atubahutse no kwegeraho Imana iri, yatinya kuko we basanzwe uzi ko ari umunyabyaha. Hanyuma ngo ntiyubahuke no kurangamiza ngo rabe mu kirere hariya mu ijuru y'Imana iba. Hanyuma ngo agatagareka ko ikintu cyo kwishishitira, kwigwiza n'ubusa, kwigaya, kwinegura, kunegura ibyo yagendeyemo, kwicuza, kurogreta yuko ari umunyabyaha yacumuye, abonekana imbere y'Imana afise ibyaha, Imana imumaze kumubonamo uko kwigaya. Hanyuma agaca yemera ko ari umunyabyaha, agaca agereka ko ijambo rivuga ngo ndasabye ungirire ikigongwe. Yesu ataravuga ngo ndababwira ukuri, uyu muntu yatashe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, Imana yacu iragahimbazwa bene data. Nano majambo rero navuze ngo tuvuga ku ijambo rivuga ngo ubwibone mu bakizwa. Umutoza kori birabonekana yuko yaciriwe urubanza rwo ko ari umunyabyaha, kuko bari babazi yuko abantu banyaga bagunga. Murazi wa mutoza kori Zakayo ingene ngo yavuze ngo mbere yabo nagunze bose ndabibari inshuro 4. Birabonekana yuko bari abantu bagunga, batoza ikori rirengeye iryo bategezwa gutoza ku muntu. Na cyane ko tubona ko yigobeka muri jambo rivuga ngo ubwo burenganzira mu kuburonka gutoza ikori nabo baba batanze amahera bakabugura. Ni ukuvuga rero ugaca usanga nabo kumbure baciye bagirane bikika mu kiza, bagaca bakora n'ibyo kurenza ku byari byategekanijwe ko umuntu yotoza ku ikori. Abari babonekana ko mengo n'abagororotsi, abafarisayo babonekana ko mengo bazi ibyagezo bya Mose, bo imbere y'Imana bicibonekana ko baje bazanywe n'ubwibone n'ubwishime, kudondagura ibintu bibonekana ko mengo nibyo bagororotsemwo. Hanyuma kandi bahagarara kuri ibyo nyene mu gutsindisha wa mutoza kori. Ariko umutoza kori nawe araza arisiba imbere y'Imana, aravuga ngo Mana numbabarire, undi mbindi byavuze ngo binteye ubwoba kuguhanga amaso, imbabazi zawe nizo nteze kuraba, Imana yacu nihimbazwe. Bavuze ngo ubwibone mu bakizwa. Turi mu bihe rero aho umuntu usanga afise ingabire kumbure yo kuririmba, arantona neza, aratera mu ijwi rya mbere, aratera mu ijwi rya kabiri, aratera mu ijwi rya gatatu, kumbura aririmba neza baze, kumbura avuza neza igitari, mugabo aho gushima Imana ngo atahure neza ko atakintu na kimwe afise atahawe n'Imana, ugasanga uyu muntu ahagarara kuri iyo ngabire yahawe n'Imana mu kugwiza n'ubusa abandi baririmbyi bagenzi biwe. Ugasanga muri korale ufise ingabire iyi, ugasanga abona ko bagenzi biwe bobo abasumba, umega afise ikintu abasumbya, ubwibone. Ugasanga umuntu ahagaze ku makarite, ku byiza bimugaragarako, ku mpano zimugaragarako, ku byiza ko bimugaragarako, kugira ngo aronke ibyo avuga abandi mu ntumbero yo kubagaya, mu ntumbero yo kubahindura ubusa, mu ntumbero yo kubakurageza mu bantu, ngo nakana bajya ngo yaririmbye, ngo kurare kanaka ngo no musi ngo hajya ngo yacuraranze, kuko yene ko bacuraranga.
ngo iyo bahajewe ngo nkabereka ingene bigenda. Imana yacu nidutabare. Ubwibone mu bana b'Imana, ubwibone mu bakizwa, ubwibone butera abantu gukritikana, ubwibone butera abantu isaku, ubwibone butera abantu kuvuga abandi, kukuragiza abene data bandi ahandi. Imana yacu nidutabare. Turi mu bihe rero aho usanga umuntu yigira gahambaye ku bw'iposte kanaka yicayemwo, nimba ari igikorwa c'Imana, nimba ari ibiteka Imana yamuteye, nimba ari akazi afise, nimba ari muri leta, nimba ari mw'ishirahamwe, nimba ari umuyobozi ahantu kanaka, agaca agomba guhonyanga agateka kabo asumvye ibyiza, kabo abona kumengo ni batoya baragayitse mu maso yiwe. Imana yacu nidutabare. Ubwibone mu bakizwa, ubwibone butera abantu gucira imanza abandi, butera abantu gutsindisha abandi, butera abantu kubona yuko umengo wowe nagahambaye badasohotse nta cokogwa mw'ishengero, kamengo we badasohotse nta cokogwa mu bujenama rimwe adasohotse nta cokogwa, muri korala ririmbamwe adasohotse nta cokogwa, mu basenzi yatasohotse ntiyabone kubuvuza ipendo, mu basenzi yataserutse ntiyabone kubuvugishwa, wewe ukamengo iyo ngabire ahubwo niwe yayihaye, ntiyayihawe n'Imana. Ubwibone buriko burica ibikorwa by'Imana hirya no hino. Bene data, Imana yacu nidutabare. Ubwibone mu bakizwa, abantu bitwa ngo nabakizwa, abantu bitwa ngo barakizwa, abantu bitwa ngo barihanye ibyaha, abantu bitwa ko bari mu rugendo ruja mw'ijuru, mugabo ugasanga iki kintu c'ubwibone kiri muri bo, kirabaganza, kirabagaba, kirabatwara, kandi iyo kibatwara si heza, kuko Imana nayo iragwanya bibona. Ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana, kugira ngo Imana nayo izobashire hejuru. Imana yacu nidutabara. Ugasanga rero hadutse amajambo aho usanga hari aba grand joueur n'aba petit joueur mu kuvugishwa, ugasanga urya ni petit joueur, urya nta vyiwe, urya n'umwana, urya nta jewe nyawe naje ndi gihangange, jewe ntaserutse, jewe ntabonetse, jewe ntibikunda. Ugasanga rero umuntu aje imbere y'Imana kuwa Mungu aje gusenga mu rusengero, aho kuza kurondera Imana ngo ayibwire ngo Mana ntabara, ayereke ibyamugoye, ibyo yahumaniyemwo, ibyo yagendeyemwo, ugasanga ahubwo yaje yuzuye ubwibone, yaje gukritika, yaje gucima, yaje guca imanza, yaje gucira imanza abandi mu ngoro y'Imana, abagenzi we basengana, urenganye wese ugasanga ariko aramukomanta ngo nkajya ngo naka ngo nawe yambaye. Ubwibone ugasanga umuntu rero wewe abona ko umengo wewe bimeze neza, mugabo abandi bimeze nabi. Imana yacu nidutabare. Ubwibone mu bakizwa, ubwibone mu bana b'Imana. Mbega mwene data uri kuranyumviriza, wisuzumye ukishira ku muzane wa rino jambo, mbega usanga by'ukuri litagufata nawe ubwibone butagutwaye, ubwo nkiri muri uno mugwi w'abantu babona ko umengo banaka bobo nta byabo, aho ijambo ry'Imana rivuzwe wewe usanga umengo wewe wiboneka kumengo uruwera uragororotse, ariko banaka nibara abanyabyaha, aho usanga umengo banaka bo ntibazi gukorera Imana, aho usanga banaka umengo ntibazi kuririmba neza, aho usanga umengo banaka bobo nta ngabire bafise, aho usanga umengo banaka bobo umengo nta mwemu yera bafise, aho usanga banaka bobo umengo ubona ko ari abanyabyaha, mugabo uragororotse. Nubwo wewe nuri muri no mugwi w'abantu bitsindanishiriza, aho bari gutsindanishirizwa n'Imana. Yesu yavuze ngo ndababwira ukuri, uyu muntu umutoza kori, uyu nyene ahererezwa ko amafuti yose, ko yagendeje uku byagenze, yasubiye iwe, yatashe, yamanutse ajiwe atsindanishirijwe, kuko wewe inyifato yifashe ni inyifato yo guca bugufi, ni inyifato yo kwigaya, ni inyifato yo kwihana, ni inyifato yo kwatura ibyaha byiwe, ni inyifato yo kwirabisha ko amafuti yose kugira ngo bikunde Imana yamukureko. Nano majambo rero mwese bayumvise, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Imana rero igomba ko umuntu wese yishira ku muzana beno jambo akaraba, mbega ubwibone nandi nubwo bwaramfashe muri korale, mw'ishengero, mu bo tubana, muri bajya twigana, ntabanye murabona ko umengo ndagwiza n'ubusa, bo nta byabo, mugabo jewe nije umengo ndagahambaye, ndagakomeye.
hanyuma wishize ku munzani ugasanga naho witwa umukizwa mugabo ubwibone bugaragara mu bakizwa mu bitirirwa izina rya Yesu, ugasanga nawe ubwo bwibone bwaragufashe, ijambo ry'Imana rigusaba ngo uce wihane, wigaye, wigwize n'ubusa, wihindure ubusa imbere y'Imana, wicishe bugufi kugira ngo bikunde utsindanishirizwe imbabazi z'Imana zikuboneke ko, hanyuma nawe ntube mu mugwi w'abaganzwa n'ubwibone, ariko ube mu mugwi w'abagenda bicishije bugufi, hanyuma bagashirwa hejuru n'Imana. N'abahigwe abantu mu mitima yabo atabwibone buri muri bo, ahubwo hari uguca bugufi. Naho yoba yaririmbye bikagenda neza, naho yoba yavugishijwe abantu bagafashwa, naho yoba yabaye umuhanuzi agahanura ibintu kandi bikabagenda kujya nyine yabihanuye, naho yoba yigishije abantu bakavugishwa mu ndimi abantu bagafashwa, ibimuga bikamuguruka, naho yoba kumbura yakoresheje ibitangaza bikomeye, ariko uyu muntu ico cubahiro atagereza kuri we ngo agwize n'ubusa bariya, ahubwo icubahiro agereza ku Mana yamukoresheje, uyu muntu n'umuhigwe, kuko iminsi yose Imana imushira mu mugwi w'abantu batsindanishijwe. Nuko rero n'ayo majambo twumvise mwese abayumvise, Imana yamujije baho umugisha. Tuzosubira naho gutaha mu kiganiro igitendo gishasha. Mwami Yesu, turagushimiye kubwa n'amajambo twumvise. Mu izina rya Yesu twumvise ijambo ritubwira ngo hariho ubwibone mu bakizwa. Abakizwa ntibari abantu bakwiye kubonekana mu bwibone, ariko mugabo Satani yaracengeteye arashika mu bana b'Imana bitiga izina ryawe, abinjiza mu bwibone. None rero mu izina rya Yesu, iri jambo umuntu wese aryumvise agasanga nawe bihora bimugora mu bikorwa by'Imana, mu bo babana, mu mibano yiwe ya misi yose n'abagenzi biwe, mu buzima bwiwe bwa misi yose, agasanga arafise ubwibone, ahora ahagarara ko mu kwerekana abantu ko ataco bamaze, mu kwishira kw'icubahiro aho gufata mu icubahiro cyose kibi cawe, hanyuma akaba yemeye kwihana, akaba yemeye guhindukira kubwa rino jambo, imbabazi zawe nizimuboneke ko, hanyuma mu izina rya Yesu umwemere nawe atsindanishirizwe n'imbabazi zawe, uzoba ukoze nyaguhora ku ngoma. Turagushimiye kubwa n'amajambo twumvise, ivyo ugomba byose bishishikare kuba ku muntu wese abyumvise, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisavye, amen.